ndose inkuru numva ndokwirengagiza umwanya umwe irantwenza wundi mwanya ikambabaza kubera ko iyo nkuru uwo bayivuga ko n'umuntu ataco yigeze amarira Uburundi habaye niho nyabwoko akabuzana n'amasentare guca imanza ayongera yemerera aja kurondera iminite ku bantu bahejeje gukora iho nyabwoko bari bahejeje kumara abantu abari wabahesha iminite n'ibyari byarubatswe nta na kimwe cunguwe canke nta na kimwe cagizwe gute nibyo Bagaza yari yarubatse ingira ngo byasa n'ibintu umengo kuri we ntaco byari bimubwiye ntaco yakoze na kimwe ahubwo yafashije abica kwica uwo muntu ndiko ndavuga ni Petero Buyoya niwe ngo ariko arondera ngo kugaruka ku butegetsi nk'uko umenga abarundi bakeneye ba Petero ataco bashobora kutumarira usanga ari ba Petero sabo babiri bonyene bahari bararondera n'abandi ba Petero jewe rero ngavuga nti abarundi nibamwiyamirize bange yuko nawe agaruka ngaha ku butegetsi agaruka gusubiza inyuma guhura n'ivyari byarahuhutse nagumye mu byo ariko arakora hanyuma abarundi bitegure bariho haruzuye injabwenge mu Burundi boshobora gufata gutegeka igihugu cy'u Burundi si ba Petero bakenewe usanga ari amazina ya ba Petero akenewe nibarondere n'ayandi ya ba Petero ni menshi ngira ngo yoba ariyo ingira yabonye ko atabandi bashobora gutegeka Burundi kurongora igihugu cy'u Burundi atarabitwa ba Petero bose nyine umwe yica abantu uwundi nawe agasubiza inyuma igihugu ukamengo igihugu nticigeze kigira imigambi kandi ari umuntu yari gushobora kugiteza imbere mugabo byari byaramunaniye mu kibanza cyo kugiteza imbere yagiye gushira imbere abantu bamaze abantu bituma igihugu gisubira inyuma d'advantage rero abarundi nibange babitera ibyatsi ko ngo nibyo ariko ararondera bamenye yuko hari abarundi mu moko yose incabwenge zishobora gutwara igihugu kandi zikagiteza imbere zigashobora kugira amaproje igihugu kigashobora kuavansa nibyo nagira ndababwire nta kindi ngira ibindi tuzobivugana hanyuma.